Ndabaramukije cyane nkuko mumenyereye ni Diane Lucky umunyamahirwe nagarutse kuri TV yacu TV yanyu iyo mwama mukurikiraniraho ibiganiro byinshi bitandukanye nkuko mubizi ifise intumbero yo gushikira umuntu wari we wese ku mpano yiwe ku kintu cyose ashaka gushikiriza niyo wowe ushaka kugira ihayanishwa ry'ibintu byawe Kwizera 90 TV irahari kugira ngo igufashe uyu munsi rero twagarutse niba utaragira subscribe uyu munsi no mwanya wawe ukagira na share kugira ngo ibiganiro byacu bishishikare gushikira abantu benshi bashoboka utibagira gukanda like ukagira na comment kugira ngo tubone icyiyumviro cyawe udushigikire muri ivyo byose tubone ko mudukurikirana neza tubone kandi byo guhinyanyura mu gihe bikenewe ndabatumirira cyane rero mu kiganiro tugiye kubanamwo no mwigeme mwiza umwigeme agiye kutuganiriza agiye kumara umwanya atubwira ivyiwe atubwira nukuri muraza kuryoherwa cyane muraremeshwa cyane ntimuza kugira irungo ikaze nigwanyu rero kuri Kwizera 90 TV nkuko mubibona hano kuri microphone yanje ikaze nigwanyu rero niwibagire kugira share mugenzi kugira ngo nabandi bashikirwe bakunzi bacu bakunzi bakwizera 90 TV nkuko namaze kubibabwira twashikiriye rero wa mukobwa mwiza tugiye kuganira nawe tugiye kumarana umwanya duteramika nukuri ico nabasavye ni twakundi nyene mubandanye mudukurikirana neza nizera ko mutaza kugira irungu rero nkuko mubizi iyo ibihe bihindutse twemera kujana navyo uwanse kujana navyo nawe rero murabizi ngene bica bigenda turi mu gihe ca corona ari yivugwa amategeko avuga ko dutegerezwa gukaraba kenshi rero je ngaha mu ndabire fisiki fise amazi y'ikizungu fise desinfectant mu gukora ikintu cyose imbere yo guhura umuntu wese canke nahuye n'umuntu ntegerezwa gukaraba ndagiye gukaraba rero kugira ngo nubahiriza amategeko nkuko bisabwa urabibona ndakarabye nuwo tugiye gusangira ikiganiro nawe ategerezwa gukaraba kuko sinzi ivyo yazindutsemwo sinzi ivyo yiriwemwo ivyo yakoze sinzi abo yahuye nabo kugira ngo twese twirinde nimwambaza impamvu naho ntambaye maske nase kwambara maske kugira ngo ijwi ryanje rishobore gusohoka neza ubundi bwobwo kwambara maske ni ngombwa kugira ngo rero ijwi ryanje ribashikire neza uko nambaye maske mwokumva ntavuga neza rero ikaze nigwanyu rero mu kiganiro cyacu mubane natwe mudukurikirane neza mugire share kugira ngo ikiganiro cyacu gishobore gushikira benshi bashoboka niko kudutera impunga niko kudushigikira mugire na comment kugira ngo tumenye ico mutwiyumvira ko mutibagira gukanda like kugira ngo tubone ni gute mwakunze ibiganiro byacu bica kuri Kwizera 90 TV ntarandiriye rero ikaze nigwanyu tugiye kuganira nawo wa mwigeme mwiza nababwira mudukurikirane neza murakoze cyane mwaramutse mwigeme mwiza mwaramutse yego nkuko mubizi neza reka tubanze dukarabe mwihangane murakoze yego cyane twashitse rero umwigeme mwiza muramubona vraiment amarayiki kanda like tangura ku kanda like kugira ngo tubone ni gute muri ko muradukurikirana ukibona visage y'umukobwa tugiye kuganira nawe wari kuba wamaze gukanda like ukaba wamaze no gusangiza naho utarabona ibiri imbere mukobwa mwiza witwa gute benshi banzi kuri bebe benshi bamuzi kuri bebe nawe niba bumukeneye urondere ku izina rya bebe niwe tugiye gusangira nawe ikiganiro oma nibarize bebe ubwo akunda izina ryiwe ese niye umaze gukunda izina ryawe urafise n'ibindi bintu wikunda ko ku mubiri wawe watubwira nka 2 canke 10 nimba byo babiriho ibintu nkunda ku mubiri wanje kumenga ndabikunda byose ndakunda umutwe ndakunda umutumba ndakunda n'iki gice cyose cyo hepfo arakunda umutwe arakunda umutumba arakunda n'igice cyose cyo hepfo byose ndabikunda mu majambo make wow byose urabikunda muri make wewe rero urikunda rero muga kwikunda si vyiza waba usanga wazanye ubwibone wambagije ibintu nkunda ku mubiri wanje sawa ibintu ukunda ku mubiri wawe wavuze igice cyo hepfo mu mutumba none niki gituma ubikunda kubera nyene navyisanzeko neza cyane none ese ntushobora kwibaza ariko navyisanze ko kubera iki ntabaye nkuriya canke nkuriya
igituma ndabikunda kubera hari igihe ushobora gusanga hari umuntu adafise amaboko none nk'ubu ndayase ukaca uvuga ati iyo ndayabura nkanaka uca utegerezwa gukunda ibintu byose Imana yabiguhaye ukabishima uko yabiguhaye nyene ibintu byose umuntu muri make cyane numva kumenga umuntu yotegerezwa kubumbwa n'ivyo afise uko ari kose akiyumva y'ivyifyeri ego wow yego cyane ngoma ndakwibarizo rero urakunda igice cawe hepfo umutumba n'umutwe kandi tuzi neza ko ari byo bice bigize umubiri w'umuntu none nk'iyo ugiye muri douche uri wenyene ni ikihe kintu gihora kiguha morale kugira ngo wumve ko wokoga uryohewe nkunda kuririmba ukunda kuririmba okay jako twumve ukunda kuririmba indirimbo yihe ubuzima bw'umuntu bugereranwa n'amazi iyo amenetse ntabasha kuyogwa biba birangiye hagasigara imirimo kora neza ukiriho ibindi uzobisanga imbere ubuzima bw'umuntu bugereranywa n'amazi iyo amenetse ntubasha kuyayora amazi asesetse ntibayora kirazira kuvuga umuntu amaze gupfa haba hasigaye kimwe muri bibiri swat uragiye muri gihenomu canke uragiye mu mwijuru muri paradizo urumva navyo ivyo navyo kugira unajeyo mugenzi nibaza ko bimenye ukiri muzima rero umaze gupfa inyuma y'urupfu nta bundi buzima inyuma y'urupfu abarundi hari akantu bahora baca bavuga reka ndagahore muzokambaze ejo none rero mugenzi ngomba ndakwibarize wamaze kuririmba ngo ubuzima bw'umuntu ni nk'amazi aseseka ntibayore nk'ubu wogira amahirwe yo guhura na Yesu niki wo musaba yo mpuye na Yesu yo ndumva no musaba byinshi kabisa yo icambere no musaba iherezo ryiza ndumva arico cambere c'ingenzi iherezo ryiza cya kabiri nkiri no mwisi umuduga umuduga umaze kumusaba umuduga ndumva icya gatatu wocu umusaba yo amafaranga menshi nese aguhaye umuduga yakaguha n'amafaranga muri icyo gihe woba ufise n'urupangu rwiza go none woja kuyisembereza ahantu yo nari nacibagiye nakwibukije rero numanza nkamusaba inzu yo kuyibikamo nkamusaba n'umuduga nkamusaba n'amafaranga we rero ukiri ku isi ushaka kwiberaho uri miliyoneri mbe nk'ubu aciye guhaye amafaranga ukiri umukene w'imyaka nka 20 sinzi wocu yagenza gute ubwa mbere nofasha abantu bagowe ego ufasha abantu bagowe ukabaha indaro utanga indaro ese ngira nje wonyakira neza ego je ndabona n'ubundi ngaha je mbona hameze neza uratanga urumpindaro basi twibanire kuva no munsi ni karibu murakoze cyane urubatse mbega oya ntiwubatse uri umukobwa ufise urupangu ufise imodoka n'iherezo ryiza yari guhaye none ukiri ku isi nta kindi kintu wo musaba namusaba umugabo tuzohuza ubuzima bwacu bwose umugabo muzohuza ubuzima bwawe bwose we nta herezo ryiza wo musabira nawe nyene none turinde duhuza yotegerezwa ko nironka ndumva ni vyiza cyane mugabo rero utibagira ko mushobora kuba muzoba mwicaranye muri babiri bibiri yivuga ngo babiri bazoba bari kumwe no ku gitanda kimwe umwe agende uwundi asigare we wasavye iherezo ryiza ese ni ngombwa nawe azoca rironka oya si ngombwa rironke ariko ndari musabiye nawe ni vyiza cyane urafise boyfriend oya bagenzi mube muri ko murabyumva umukobwa mwiza kwizina tumuzi nka bebe nta boyfriend afise ntawe ngira kubera abahungu mw'imisi biragoye bigoreye hehe ni gute wabonye ko bigoye hari ico bacarabaye umuhungu uramwiha wese ukamuha ibyo akeneye byose ukamuha amahoro ukamuha liberite ukamuha urukundo ariko kugira ngo wewe akwizere bikava kure je rero nabaye ndahagaritse kugira ngo
manze ngabanye stress. bagenzi yabaye yarahagaritse kugira ngo agabanye stress. None basi ndakwibariza ko abahungu basanzwe batera stress umaze kubibona nk'ubu ari umukobwa gushimye wakwemera kubana nawe? Umukobwa anshimye? Yego. Tubana n'umukobwa mugenzi wanje? Oya kabisa ntivyokunda naho yoba afise iki. Oya ntivyokunda. Agashaka abahungu bamaze kugutera stress, abakobwa nabo mu badukurikirana abakobwa ko barimwo, ese hogira umukobwa avuga ati jewe aha nashimye, ndavuga nk'umukobwa basi mu Kirundi bavuga ngo nyavyome, abandi bakavuga ngo mupede. Umukobwa rero yogushima akavuga ati jewe aha ndi umukobwa nshaka kubaho nk'abahungu, bya bindi tuzi baba homosexuelle uko kuntu baprika homosexualité. None nk'uwo bavuze ati je nagushimye ngwino mbere umugore nabasanzwe ari umukobwa? Oya sinobikunda. Niki cyo tumutabikunda? Nuhava sanga namushiye inyuma. Umukobwa mwiza nk'uyu ngo ndamwibarize ashobora kuba yagize deception. Yari umurundi? Ego. Wow, yari umurundi. None nk'ubu nko mu gihe yo bari umuzungu wo mwemera? Vyovana nivyo bumvikanye canke n'ukuntu babayeho, ariko ntibisigura yuko umuzungu n'umurundi n'umunyafrika babanye batavana, bivana nivyo bapfuye. Yego. Nk'uwaca avuga ati je nashimye kabisa. Vyovana naho yoba umurundi, vyovana nivyo twavuganye canke twumvikanyeho canke umuzungu nkuko. Yego. Tumaze kumva byinshi watubwiye, deception ucitamo guhagarika. Ego, nibihe bintu byakubabaje gushikaho ufata decision yo guhagarika kugendana n'abahungu, gukundana n'abahungu? Ikintu cyatumye mba ndahagaritse kubera sinzi ko twibona yuko ari muri l'âge de l'adolescence, abahungu benshi usanga batarafata decision, baba bashaka gutesha umwanya umuntu. Rero nabonye yuko hako ntumwanya nofuma mba ndahagaritse nkazoza kuvyiyumvira mu nyuma. Nico gituma nabaye ndahagaritse, kuko umuhungu twakundana nta bintu birebire twavugana, ntabwo yakunda kunyandikira cyane, ntiyakunda no kuntelefona, kandi je umuhungu dukundana biba bisaba kwandikire agutelefone akubaze bebe waraye gute, wiriwe gute, ariko umuhungu atakwandikira atakubaza uko umerewe. Niyo mpamvu nabaye ndahagaritse kugira ngo nyine numve nzobisubiramo, nyine numva nyine mu mutima nanje birimo, ariko ubu vraiment nta birimo. Yego. Biri no mu byakubabaje byatumye ufata iyo decision. Nta kindi wovuga cyakubabaje mu rukundo cyatumye ufata iyo decision? Ikindi cyambabaje nuko abahungu benshi kubera nyambari iyo l'âge de l'adolescence ntibazi gufata decision ngo bakunde umukobwa umwe. Benshi usanga baguma birukanka inyuma y'abandi, niyo mpamvu byatumye ndanabihagarika, kuko amaze kutaba ashaka gufata decision ni uko abashaka kuguma yiruka mu bandi. Ariko ntibagiye n'abakobwa hari gihe usanga dufise amakosa, ariko umuhungu nawe agukoreye gafe urinda utamwibagiye. Yego. Iruhande y'ibyakubabaje, iruhande y'ibyo wabayemwe bikakubabaza, hariho n'ivyakuryoheye. Nibihe bintu byakuryoheye kugeza no musi aho ugeze? Aho ngeze ikintu kinjohera cyane ni kubera ndi umukobwa, ndikunda cyane ku buryo nisanze ndi umukobwa ndumva ndabikunda cyane. Yego. Icya kabiri ndakunda umuntu anyungura mu bitekerezo, nyine akanyigisha ukuntu ubuzima bubaho, ukuntu bugenda, nibyo ndabikunda nibyo. Neza cyane. Muriko murabyumva, arakunda ko ari umukobwa, ko yisanze ari umukobwa, kandi arakunda umuntu iyo bari kumwe amwungura mu bitekerezo, amwungura ubwenge, bituma yiyumvira kugera kure, abona kure mu buzima bwa misi yose ndetse no mu iterambere. Bamara kwibariza rero, niyo bishitse bakagukorera surprise, nibihe bintu bibiri nagumye mbaza bibiri kugira ngo ntituje muri byinshi cyane. Nayahe majambo canke niyihe reaction itangura kuba imbere y'ibindi byose mu gihe habaye surprise kuri wewe? Ubwa mbere ndavuga yo Yesu we, canke nkavuga wow.
Ego. ivyo murambona benshi bakunda kurira wowe wo kuri surprise nturira Yo unuboreka kurira mba meze nk'umuntu ukanze nyene ataravyiteguriye ndarira kuvuga muri make uhakwa kugwari hahamuka nubundi mba meze nk'umuntu yahahamutse pole sana surprise rukuri surprise biraryoshe n'umunezero ariko kandi uzanana n'amarira ikintu utaba witeze uko ibiri kose ibabaje ese wakunda ko sheri wawe umuhungu mukundana agukorera surprise cyane bebe wamaze kutubwira byinshi byo mu buzima uko biba bimeze niki canke niki wiyumvira kuri kazoza kawe ushaka kuzoba urinde muri kazoza ushaka niyihe image no munsi uri kuraraba muri vision yawe nkuko ukunda umuntu akungura ibitekerezo yuri kurayaga n'abantu canke n'umuntu niyihe image ubona imbere yawe yiwawe ku giti cyawe cingene uzoba umeze muri kazoza ndabona zoba ari byiza cyane ubwa mbere nciga sego inferiere niyumvira ko nzoba umuganga nkaguma ndabyumvira kenshi cyane ariko maze gukura byagiye kumvamo gusa n'ibyamvuyemo ngo nuko ntabishaka nuko ibyo nize bitabinyemereye ariko nko muri kazoza kanje ndipfuza kuzoba umuntu akomeye nkafasha nk'abatishoboye imfuvyi ego nibaza ariko ko wowe warabitanguye kuko ushaka icyo uzoba ukira uno munsi ego muri mind biriyo ego uri kurakora ikubona cyo hava kigufasha kuhashika aparke wohura na Yesu ndacabitegura aracyategura biri muri mind aracaplanifya nihe hazohera nihe uzotangurira kugira ngo ushike kuri iryo herezo ryo kuba rurangiranwa ryo kubaka izina ariko rizoba ryubatse neza cyane izina rya bebe mu gihe uzoba uri kumwe na partner wawe agukunda akwizeye atakuvanga akwandikira akanya kose agutelefona akubaza bebe wiriwe gute waraye gute akubwira rero bebe twaganiriye byinshi cyane hari abakobwa bavanga abahungu hari abakobwa bahemuka urumva niki wohanura iyo migwi yose ikintu noyihanura yuko muko ufata decision yo gukunda uwo manza ugatekereza mu mutwe ese ibino bintu nzobishobora ukamanza ukavuga ati nimba ngiye gukunda umukobwa ndamukunze kugira ngo dufate gahunda pana bimwe byo guteshanya umutwe namba nawe uri umukobwa wemeye ukavuga ati ndavyemeye byose bisigura yuko uzokurikiza byo muzogiranira ko ibiganiro atavyo guteshanya umwanya ego ndumva ari byo murakoze ego cyane bebe yamaze guhanura abasore yamaze guhanura n'abigeme bahungu mukunda guca inyuma abakobwa mukundana niyo muba mutarabatwara bahungu mutabaza abashiri banyu baraye gute baramutse gute iyo ngeso rero muyihebe kuva no munsi kandi ugihebe byanditse muri commentaire uti I give up umanike ibiganza tubone ko wabihebye bakobwa namwe ntimuce mushira hagati mu ryinyo ngo twabashigikiye no hari abakobwa benshi bahemuka hari abakobwa bavanga abahungu bivanye n'ivyo bakunda hari abakobwa baba materialiste abakobwa rero muri ico gihe n'abakobwa babacemwo bakunda gucamwo abahungu cyane bagakunda gukunda abahungu benshi kugira ngo baronke ivyo bifuza biri materiel ivyo rero bakobwa mu bihebe kandi mukobwa uzi ko bikora ubihebe uvyanditse muri commentaire ukande like kuri video yacu tubone ni gute wayikunze ni gute yagufashije ndetse unayisangize n'abandi ivyo bintu rero mu bihebe kuko ntaho bishika winjire mu bintu wamaze kubona ko uri destiny ko wiyangaje kubibamwo kandi uko byogenda kose kiretse uvuze uti jewe ibinda bitanguye hanyuma habe ikimana yateguye sero deste de Dieu ibariyo ishika ariko wowe wakoze ta part hama muri rusangi bebe sinzi ko hari kandi kajambo wobwira abariko baradukurikirana nagira mbwira abakunzi bakwizera 90 TV yuko bakurikiranira ibiganiro ku munsi bakaraba harimwo inyigisho harimwo impanuro nyinshi ego
urakoze cyane bebe bakunzi bacu bakunzi bakwizera 90 TV kuko mwariko muradukurikirana rero twari kumwe na bebe mu kiganiro cyacu cyo ndabasaba ni kugira subscribe nimba utari bwabikore ukagira share usangiza abandize impanuro kuko kwizera 90 TV ihari ku bwanyu kugira ngo ibashikirize ibiganiro bitandukanye ibaha impanuro zitandukanye iyo bashira habona imigambi yanyu impano zanyu nta kindi abakiri bato abakuze mwese tuganira namwe kandi umwe wese araronka ico akwiye rero ikaze ni gwanyu mukubandanya mukurikirana ibiganiro byacu ku munsi haca ko ibiganiro bitandukanye nukuri ube uwa mbere mu kubibona mu gihe wagize subscribe ugaca wemeza mu cyongereza hari subscribe ugacugira hariya kugakengere ukabona all kugira ngo ubone video zose canke mu gifaransa hariho s'abonner ugacugira kuri toute nukuvuga video zose zihaca ube uwa mbere wo kuzikurikirana ubu uwa mbere wo kuzibona ndabakunda cyane rero mwari kumwe na Diane Lucky niwe yari ko arabashikiriza ikiganiro cyanyu abifashijwemo na bebe Diane Lucky yari kumwe na bebe rero ikiganiro cyacu nizere ko mwagikunze cyane ama like nibaze ko ari menshi cyane ndabakunda naho butaha ciao